ingorane nyamukuru nshobora kuvuga ngaha nuko hariho ivyuma vyagenewe gukurikirana abo bantu bari ku miti yipfufahaza, ivyuma vyagenewe gupima abagendana umugera wa sida kugira ngo barabe na cane cane abasoda bagwanira umubiri aho bageze, n'ivyuma kandi bipima kuraba aho imigera y'umugwayi ingana mu maraso yiwe. Hariho ivyuma vyagenewe gupima abana bakiri batoyi bakiri inzoya kuva ku mezi 6, 9 kuduga. Ivyo vyuma rero birahari, mugabo rero kenshi birapfa, bipfuye ugaca usanga bimara igihe kirekire kubera abaza kubikora babakura hanze bakaza gukora ivyo vyuma, ugaca usanga rero mu mwanya bihagaze vya bindi bijana bita imiti amareactife babikoresha ko uca usanga iriko irapfa, iba perime mu gifaransa. Ako niko gahaze, hanyuma iyo miti yapfuye ivyuma bigakira, iyo miti nayo ikibura. Rero ico dusaba nuko na cane cane botanga bakarungika abantu bakaza kwiga gukora ivyo bikoresho, hanyuma bakabaha akazi, ako kazi kakaba akazi kabo ka misi yose. Icuma gipfuye aho kuja kurondera umuntu ava mu Bufaransa canke mu Buhindi kuza gukora ico cuma, akava ngaha mu Burundi wacu kuko abanyabwenge bariho bashoboye kuvyiga boheza bakabimenya, bagaheza bagakora ivyo vyuma hakiri kare. Ikindi naco ngira ngo umuntu yoshikiriza nuko ngira ngo aha mu gihugu urumva ibintu vyo guhimiriza n'amaradiyo urabona ntitukiyumva cane kubera ingorane zabaye. Twifuza yuko ayasigaye akorera ngaha mwoza muraduha akanya na twebwe tukaza turashikiriza ngene ibintu bimeze, na cane cane baravuga yuko utambana na mukeba atavuna urugohe, kandi ubutosora ifuku yamiza akatsi mu jisho. Urumva ivyo ihimirizwa ritabandanije hariho abaca bagira ngo sida yararenganye ngo yarakize, nayo ikiriho.